umva ukuri. Ibwirizwa rya kabiri riratubwira ngo ntukibazire ibishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga, ntuzubisabe. Umva ukuri. Iri bwirizwa rya kabiri ritubuza gusenga ibishushanyo. Mbega gusenga ibishushanyo ni iki? Umuntu ashobora kugira ikigirwamana, agashobora kukigira ibuye, agashobora kukigira ibumba, agashobora kukigira ndetse ukaciyumvira, agashobora kukigira inka. Umva ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ugusenga Imana yonyene, kuko Yesu yaravuze amajambo akomeye mu gitabo ca Matayo ngo ibwirizwa rikuru ngo ukundishe Uhoraho umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umva ukuri. Imana niyo umuntu akwiye gukunda, ibishushanyo umuntu akabizibukira. Mu gitabo hoho ca Yeremiya igice ca 10 umurongo wa 5 haranditse hati, bene ivyo bishushanyo bisa n'ibikanganyoni bishinzwe mu murima bitazi kuvuga, bikwiye guterurwa, bidashobora kwijana, ntimukabitinye kuko bidashobora gukora ikibi canke ngo bibashe gukora iciza. Umva ukuri. Ibishushanyo vyagereranijwe noneho nk'ibishushanyo bijya bishingwa nzwe mu mirima. Ngira ngo ku bantu barinze inyoni, ngira ngo barabizi iyo umuntu yasize igishusha noneho ikintu yitirira yuko ari ikintu c'igikanganyoni canke se rujya runtaba yakoze kugira ngo rurinde umurima, no kuvuga ngo iyi nyoni zarumenyeye usanga zagononye ko. Namwe ngira ngo murabizi. Umva ukuri. Bisaba gusenga Imana kuko Imana ni nyabuntu kandi ni nyarukundo, noneho umuntu akayitandukanya noneho n'icari co cose. Kandi ijambo ry'Imana nk'uko rivuga ryatubwiye ngo ntukibazire ibishushanyo. Abantu usanga barabishizeho noneho mu nsengero zabo ndetse n'ahandi, kandi bakabisenga. Ijambo ry'Imana ryabitubujije. Umva ukuri. Senga Imana yonyene kandi uyirutishe byose. Umva ukuri.